reka uyu munsi tutangwane n'ikibazo twibaza tuti imana ni mpungu canke ni nkobwa, yavuye ryari, iri hehe? Iyobokamana, amateka na sayansi bivuga iki ku mana? Ni igihungu canke ni igikobwa? Imana yavuye hehe, ryari, iri hehe? Sowa Store murakaza neza. Reka tubanze tubisobanurirwe na Professeur Johann Christoph kuva mu gihugu c'Ubudagi. Professeur Johann Christoph ni Umudagi, akaba umwarimu muri kaminuza. Avuga ati iyo havuzwe imana byumvikana mu nzira zitatu. Nivyo wavyumvishije neza. Nuko Professeur Johann Christoph mu gihugu c'Ubudagi abisobanura, iyo havuzwe imana mu gutwi kw'abantu n'ubwenge bw'abantu byumvikana mu nzira zitatu. Imana izwi n'abayemera, imana itazwi n'abayemera, imana ikintu kitabaho. N'ibyo bintu bitatu buri muntu ari wese arafise kimwe ahagazemo. Imana izwi n'abayemera, imana itazwi n'abayemera, imana ikintu kitabaho. Wewe n'ibyo bintu bitatu uhagaze he? Tutaraja kure mutubwire muri commentaire. Uri mu bemera imana bakanayemera bayizi, canke se uri mu bemera imana mugo bakayemera batazi ko ari impungu canke se ko ari inkobwa, batazi ko yirabura canke ko ari inzobe, bakaba batazi ingene boshobora kuvuga imana bitewe n'uko atari bazi. Canke uri mu mugwi ugira gatatu wabemera yuko imana no kubaho itabaho. Twandikire muri commentaire utubwire umugwi urimo. Abemera imana bayizi baba bazi aho yavuye, ingene isa, ibihimba vyayo, bakaba bazi ko yirabura canke se iri inzobe, bakaba bazi yuko ari impungu canke se akaba ari inkobwa. Akarorero k'abantu nk'e nabo n'Abagiriki. Abagiriki barazi imana yabo, bakamenya se, nyina, igitsina, intara n'ishusho y'imana yabo. Iyo mana yabo ikaba yitwa Zeus. Iyo mana yabo Zeus barayizi. Abanyamisiri na kandi karorero kagira kabiri. Abanyamisiri bazi ishusho, se, nyina, intara, igitsina c'imana yabo yitwa Osiris. Si ibyo gusa, n'Abarundi ba kera bari bazi imana basenga, ingene isa, ingene ivuga, igitsina cayo ko ari impungu canke se ko ari inkobwa. Abarundi iyo mana bakaba bayita Kiranga. Bamusenga bamubona, bazi ishusho yiwe, bazi uko atwenga, bazi ko ari umuhungu canke se ko ari umukobwa. Bakaba bazi naho bamusanga bivuze mu bari bazi intara Kiranga byabamwe n'igitsina ciwe. Uko niko byari bimeze no mu yandi mahanga no mu bindi bihugu. Hariho abasenga imana bakazisenga bazizi, ariko uyu munsi hari n'abandi basenga imana batazi ko ari impungu canke inkobwa, ko yirabura canke inzobe, batazi ngo yavuyeho, ibyawe bimeze gute. Niyo mpamvu twabagije tu wewe uri mu mugwi uyuye, wabasenga imana bayizi canke abasenga imana batayizi, canke se uri muri wa mugwi ugira gatatu wavuga yuko imana itaba. Sowa Store murakaza neza, reka tuyivugeho. Kubemera imana batazi uko isa, igitsina cayo, nimba ari impungu canke inkobwa, bita izimana zaba tubanjije kuvuga ngaho haruguru, bazita ibigirwamana. Abazisenga bakabiyita abapagani. Nivyo babijwe ngo basenge. Ni ukuvuga yuko aba basenga imana batazi, izimana bazita ibigirwamana, maze abazisenga bakazita abapagani. Tukiraha kubw'uno mu Professeur agaragaza ati n'abasenga imana yitwa Yesu nabo nyene babarizwa muri no mugwi w'abapagani. Kubera iki? Yesu nawe abantu baramubonye agendana nabo. Ivyo rero bituma neza Professeur Johann Christoph kuva mu gihugu c'Ubudagi avuga yuko abasenga Yesu nabo nyene bari muri no mugwi w'abapagani, kubera yuko Yesu abantu bari bazi igitsina ciwe ko ari umuhungu, bakaba bazi uwamuvyaye, bakaba bazi aho yaba. Umugwi ugira gatatu n'abantu bavuga yuko imana ari ikintu kitaba. Aha ni ku bantu bitwa abafilozofiya. Abafilozofiya ibwirizwa rikuru ryabo mu mabwirizwa yabo bivuga biti ikitaboneka cose ntikibaho. Bisobanura biti n'imana kubera yuko itaboneka nayo ubwayo ntibaho. Nimba umuntu adashobora kumenya ko ari impungu canke ko ari inkobwa ngo ashobore kumenya aho yavuye n'ibindi nkene ivyo, ku bwa filozofiya imana nabo ku bwabo imana ntibaho. Sowa Store murakaza neza. None se iyobokamana ryo rivuga iki ku mana? Ni impungu canke niko n'inkobwa? Reka navyo tubivugeho.
duhere muri Bibiliya guharura ikigabane ca 23 ku murongo wa 19 haravuga hati erega Imana si umuntu. Wavyumvishije neza? Guharura 23 ku murongo wa 19 haravuga hati erega Imana si umuntu. Umuntu, umukobwa canke se umuhungu abo bitwa abantu. Ubwo rero bica byumvikana kubwa Professeur Johann Christophe ati nimba Imana atari umuntu, ubwo birumvikana neza si impungu kandi si n'inkovu. Nimba Bibiliya guharura 23 ku murongo wa 19 havuga ko Imana atari umuntu, tayari byumvikanye kubwa Bibiliya Imana ntabwo ari impungu nta nubwo ari inkovu. Iyo niyo nyishu kubwa Bibiliya, inyishu niyo Imana si impungu kandi si inkovu. Reka tuve muri Bibiliya tuje kurondera muri Qur'an. Ese Qur'an hoho bimeze gute? Imana ni impungu canke ni inkovu? Yavuye hehe? Byari izanwe nani? Tuje muri Qur'an. Qur'an ikigabane ca 22 ku murongo wa 11 naho havuga ibimeze nk'ibyo muri Bibiliya. Havuga gute? Haravuga hati nta kintu kimeze nk'Imana, nta gihwanye nayo. Kumva icarabu bavuga bati layisa mithili shay'a, ngo nta kintu na kimwe gihwanye nayo, nta kigereranwa nayo. Nimba atakigereranwa nayo kubwa Professeur Johann Christophe atavuga ati ntabwo rero byokunda ko Imana nimba atakigereranwa nayo uguze kuyigereranya n'umuhungu canke se ushobore kuyigereranya n'umukobwa. Kubw'ibyo Qur'an na Bibiliya Imana si nkobwa si n'impungu. Iyo niyo nyishu ubyumve neza. Kubwa Bibiliya Imana si impungu kandi si nkobwa. Ntushobora no kumenya ngo Imana yavuye mu gihe atabayivyaye canke se ngo ayibumbe. Kubw'ibyo Imana si impungu kandi si nkobwa. Ndetse kubwa Qur'an na Bibiliya no kubaza ngo Imana yavuye hehe, ivyo bifatwa nk'igicumuro, bigafatwa nk'ibintu bitemewe. Umvize duhere muri Bibiliya numva tuvuga ko Yesaya 45 ku murongo w'9 haravuga hati azobona ibara, haravuga hati azobona ibara uhaririza uwamuremye kandi arakaje mu tujo ko kwisi. Bisobanura ngo Imana ntushobora kuyihaririza. Mbega ibumba ryobaza uri ko arabumba riti hari ico wobu ibumba ryobaza uri karabumba ati hari ico wobumba cyane igikorwa ukora covuga ko atamaboko ufise. Azobona ibara ubaza se ati ubwo hoteli akabaza nyina ati ubwo wotwara inda ukuri kuhoraho agize ati nijewe naremye isi. Kubwa Professeur Johann Christophe ati uyu murongo ugaragaza neza yuko kizira kubaza ngo Imana yavuye bimeze gute kandi uzi ko Imana ariyo yakuremye. Nimba Imana ariyo yakuremye ntugomba kuyibaza n'ibindi bibazo birengeye ibyo ngibyo. Ivyo rero bikaba byamirijwe n'Imana kubemera Bibiliya bakizera ko amajambo y'Imana. Yesaya 45 ku murongo w'9. Reka tuje kubemera igitabo ca Qur'an. Kubemera igitabo ca Qur'an naho nyene ni ikosa ridasanzwe kuvuga yuko neza na neza kubaza ngo Imana yavuye Imana isabute ibintu nk'ivyo. Mu gitabo c'Abayisilamu kigira kabiri cerewe mu idini ry'Isilamu citwa Sahih Bukhari, ico gitabo ku nyigisho y'ibihumbi 3,276 muri ico gitabo havuga ko iyo ubagije ibibazo nk'ivyo aba ari shetani. Ndetse umuvugizi wa Mana Muhammad akaba yahanuye Abayisilamu uti uzokumva ariko arakubaza ibibazo nk'ivyo uzimenye ko ari satani ariko arakubaza, uraca uvuga uti ndikinze ku Mana indindi kitani. Ku Bayisilamu bavuga bati a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ubwo rero kubwa Professeur adusobanurira atubwira amajambo akurikira. Reka mukanya tuyumvirize. Professeur rero abandanya atubwira ati numenya Imana ingenisa ukamenya igitsina cayo ukamenya aho yavuye. Kubwa Professeur Johann Christophe ati ntizoba ari Imana nyamana, izoba ari kigirwamana. Wavyumvishije neza? Professeur Johann Christophe ati niyo wamenya ko Imana ari Mungu cyangwa ukamenya ko ari inkobwa ukamenya iyo yavuye, ati ico gihe ntizoba ari Imana nyamana ahubwo azoba ari ikigirwamana. Sowa Store muragahezagirwa murakagira amahoro n'amahonda. Mugire sabone kuri Sowa Store kugira ngo mukomeze mwumvirize ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe babinyanyagiriza ababinegejwe. Sowa Store ndabakunda, nitwa Sowa, hasta la victoria siempre.